Natanze mwiriwe bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media. Uyu munsi turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2026 umwaka wa 2025. Turi ku masaha y'umugoroba igerageje kuraba bibaza ko turiko turinjira mu gihe cy'isaha 11. Turi hano kuri Kibonobono Media. Wewe umbonye ubwa mbere, jewe nitwa David Tuyisabe, benshi muzi ku izina rya Kibonobono. Rero ndi hano kugira ngo tuyage tuganire ku bijanye n'ingene twotera imbere, ingene twokwiteza imbere twebwe nyene. Mu bisanzwe turi mu gihugu novuga gifise amahirwe menshi yo gutera imbere, ariko bivanye n'ibihe bibi twagiye ducamwo byaratumye Uburundi tugira ducererwa mu bijanye n'iterambere. Rero kandi eka haba no mu vy'ubumenyi naho nyene twaracerewe gose kubera imyaka itari mike twamaze turi mu ntambara. Noneho rero aho intambara ihereye, turashima leta y'ico gihe ari nayo ihari n'uno munsi, yaciye ishiraho umugambi wo kubaka amashure menshi ashoboka kugira ngo abarundi twige. Ndibuka ko naje noba nari muri ivyo bihe. Rero turavye kuva mu 2005 harubatswe amashuri atari make kandi hize abarundi benshi cyane, ariko ivyo byari vyiza yuko ubumenyi bubonetse mu Barundi, mbwa bica bihurirana ubuzi nabwo buca burabura. Rero ntawo bideha mu Burundi turabona ibitigiri vyinshi vy'abarundi batagira ico bakora canke batagira ubuzi. Rero nivyo muri abo hariho abashobora kuronka ngaha nyene. Je ndakunda cane yari cubahiro umukuru w'igihugu, ndibuka tubwira ati ugwaruka rero nimuhave mwibaza yuko leta hari akazi izobaronsa mwese, turi mutangure mukore imigambi ubwanyu yo kwiteza imbere. Harabayeho ubwigoro budasanzwe, harashinzwe banki y'ugwaruka yitwa Bije, harabayeho umugambi wa Paeje. Iyo migambi uko ari ibiri, Paeje cyo kimwe na Bije, nuba ko ari imigambi yafashije gose, na nubu iriko irafasha cane gose ugwaruka kugira ngo ruronke ivyo rukora. Aha rero jewe nanje nka David, nivyo nubwo ntaraja muri Paeje, wumve yuko nshima cane abashizeho Paeje. Hama kandi ndashima n'abakorera muri Paeje, kuko vy'ukuri barakoze ibishoboka vyose, na nubu ariko barakora mu bijanye no guherekeza ugwaruka mu migambi. Rero twarabonye ugwaruka rwinshi rushobora kuvuga ati kumbe natwe bwe twokura amaboko mu mpuzu tugakora. Ariko Paeje canke iyo yindi migambi yose nayo nyene turabona yuko ntishobora ubwayo gufasha abarundi bose ngo baronke ivyo bakora. Biraba ngombwa yuko habaho no kwiyungunganya ku rundi ruhande, kandi noneho Paeje ishigikira abafise umutima wo gukora, hanyuma nimba ari uburyo babura ikaza ikabunganira canke ikabaha uburyo batanguza. Ariko nubwo ubwo bwigoro bwose buhari, tuguma tubona ibitigiri nyamwinshi vy'abarundi basohoka hanze bagiye gukora mu bihugu vyo hanze. Jewe rero wava bibaza ati none ni bibi kuja gukora hanze? Oya,
ni bibi gute? Ni vyiza cane ko kuva na kera mu Burundi hari ahantu hitwa Imanamba, abarundi baragenda Imanamba gukora. Hanyuma na n'ubu rero hari ibihugu biteye imbere abarundi tujamwo tugiye kurondera ivyo gukora. Mugabo jewe rero nca nibaza none kuva kera twaje Imanamba, hanyuma na n'ubu turagenda bamwe muri Katare, nk'uje twaraduse umumekanisye ngaha kurikiranira utuduga, turasa utuduga ngaha muri Kibonobono twigisha ko vya auto école, utuduga two kwiyunguruza, utuduga twunguruza ibidandazwa vyacu, isabune, imiceri, amavuta, harimwo rero n'ifu nshasha, ifu y'ibigori benshi ariko baraza banshimira bambwira ati nukuri nifu iryoshe cane, Imana iguhezagire kuba warazanye iciyumviro co gukora inofu, twese ni kuyisuma. Rero nk'ubu uwo mumekanisye ryari naramurondeye ndamurondera ndamubura, yagiye kumvugisha ambwira ati Mutama jewe siho ndi, ubu ndi muri Katare. Umva nk'uyu yagiye kuronderera Katare, hari abandi baja Dubai, hari abandi baja South Africa, hari abandi baja kure cyane gose za Amerika, Australia. Muri iyo minsi twarabonye umurongo munini cyane w'abarundi bagiye muri Serbia n'ahandi, ubu bariko baraja hatandukanye. Mugabo kaca twibaza none ubwo simendevre turiko turatakaza ko hagenda abantu bugwaruka izi nguvu aha Burundi kweri ntituriko turahahombera. None ego baba bagiye Imanamba, novuga Amanamba y'ivyo bihugu, Manamba Katare, none natwe nta kintu twokora vy'ukuri kugira ngo ubu Burundi bwacu natwe tubuhindure Imanamba, nakwe ejo tuzotangure kubona abanyamahanga bandi nabo bafashe indege bavuga ati ngiye kurondera akazi mu Burundi. None twebwe twenyene tuzokwama tugenda gukorera hirya mu bindi bihugu? Ahubwo natwebwe dukora ibishoboka vyose, natwe bw'Uburundi bwacu tubuhindure Imanamba, abantu baje baraza bavuye mu bihugu bitandukanye baje gukora ngaha muri kino gihugu. Rero aha twebwe muri Kibonobono nibaza yuko ari vyo kuva kera mwagiye mutwumva tuvuga, aho twavuze ati rero je ndabona ko ico baciza enda nimuze dushire inguvu hamwe, nimuze dushire inguvu hamwe, abashomere mwese abantu bose badafise akazi, abantu mwese mudashobora kuronka amafaranga yo kuja muri Katare kurondererayo n'ahandi, mwese muri nkanje, wewe uri kuranyumviriza uri nkanje, plutôt ushobora kuba uri nkanje, je mvuga mu muryango ukenye, ndi umuntu mutoya, ubwo buryo bwo gufata indege nja kurondera mu mahanga nukuri nabwo noronka, kiretse nguranye canke afata ideni niho noshobora kuronka amahera yo kugura pasiporo nanje nkagenda. Ariko wewe rero udashobora kugenda, none uca ukora iki? Ingo dushire inguvu hamwe, ingo ndasubiye kuguhamagara ubugira kandi nuze dufatanye uburimyi bw'ikibonobono, naho ivy'ikibonobono basi utoba ubitahura. Raba twashizeho uruganda rw'ifu, ingo turusangire, ingo dusangire, ingo ujemwo, ingo uzana ibihumbi 12 gusa, twishingire uruganda rw'ifu urabe, hanyuma yifu tugaruke twebwe nyene ko dusanzwe tuyifungura, tutangure tuja turayifungura. Nukuri ibi ndiko ndababwira birashoboka, nimuze dushire inguvu hamwe, nk'uru ruganda uru rumwe rwonyene ngo duhe inyungu, bamwe tukaronka nayo basi yo kuja kuronderera Imanamba. Mugabo hariho kiriya kimenyesha makuru yaga
hariho ikintu muri iyo minsi bakunda kuvuga bavuga ngo tubinegure kabo urashobora kwibaza ati bon dufate nk'umurongo nk'ibitigiri by'abarundi bagiye hanze muri iyi myaka 5 tukaraba uko bangana n'amafaranga bakoresheje ese iyaba vyokunze abo bantu bose mwese mufise ivyimviro vyo gusohoka igihugu mugenda hanze mugashiraho groupe nk'ubu basi mugakreya groupe muvuga ati dukreye groupe aho tuzovuga ati tugire kuri WhatsApp ati umuntu wese akeneye kwinjira kuja hanze niyinjire ngaho ukeneye kwinjira niyinjire ngaho muri seriye hama rero mubwizanye ukura toke wowe ushaka kujahe umwe ati je ngomba kujaha uwundi ati wowe ushaka kujahe je ngomba kujaha undi wowe ugomba kujahe je ngomba kujaha muteranye murabe muce muraba uburyo mwokoresha uko bungana muce muraba ubwo buryo muguruye company ngaha ayo mu Burundi ingene iyo company yoba ingana n'amahera yo injiza uko yoba ngana mugombe mugire ibinyene ibi vy'iwacu muraba uruganda mwokugurura ngaha muce mwiha mu myaka 5 urabe yuko mu myaka 5 natwe bwe ngaho tuba dutanguye kuronka abantu bavuga ati ngiye mu Burundi ngiye gucapa akazi hariya ari turasa amahigwe yuko hano mu Burundi dushobora kuba twokora aya mazi tukayarungika muri Kenya akagenda za Sudane akagenda mu bihugu bitandukanye amazi kubera turayafise mugabo aho bipfira ari navyo twebwe rero tuvuga hano muri Kibonobono twimvira yuko aho bipfira ni kubera ko mutemera canke tutemera gushira ingufu hamwe tutemera kuja hamwe rero twebwe message ikomeye gose twagiye dutanga na n'ubu tukibandanya niyo kubabwira ati nimuze dushire ingufu hamwe murabe ko tudakora ibikomeye mu gukora ibi tugezeko nta majeni twafashe nta mamiliyoni twashizemwo 12,000 ubufise menshi akagira agatanga basi ego harabo usanga bashobora gushikana imitahi ijana umuriyoni 2 gutyo duteranije rahaba ivyo tugezeko rero tugerageze Uburundi natwe tuhahindura imanamba apana kuva kera kuri basokuru baje imanamba none ubu manamba ni Katare ni Dubai natwe Uburundi bwacu nabuzo bimanamba ryari aha rero iki nikibazo ndagusigiye wewe uje kunyishura muri commentaire ndagwaje iyi Burundi nabwo buzocika imanamba ryari tubone basi aba bahaba ikigoma baje natwe gukora ngaha aba bakongomani baje ati turahakazi abakongomani bwa bugiye kuraba n'abarundi imvura bari ngaha mu mashamba ya Kongo gukorayo n'abarundi imvura mpora mbona bo bafatira hariya Tanzania za Kigoma bagiye kubarimira abana bacu sijya n'inguvu ni mendevre tuba tuko turatakaza mukabona ibihugu bigumye bitwiba mendevre bidutwara mendevre hazogera igihe tubure natwe nubwo hoba habonetse ico gukora ngaha tubure abakora kwera bose bazoba bagiye rero ni 12,000 kwinjira muri Kibonobono ejo natanze nimero yanje kanusubire ndayitanga 69 4 88 4 11 69 488 411 nyandikira ndakwereka ingene dushobora gusangira iyi company iyi Kibonobono maize flour iyi ni ifu y'ibigori ntabwo ari ifu y'Ikibonobono iyi ni ifu y'ibigori kandi ni nziza abenshi bariko barayisuma uca utangura rero kuyisuma yitwa ko yakorewe mu ruganda rwawe ku 12,000 gusa apana kuguma
uja kuyigura kwa Ildefonse Comedian mbona ariko arandaba ngaho kandi atagushizemwo atamitahi washizemwo ubu uriko uramuteza imbere we azubaka etaje gusa ico azokora upfuye nimwamuzi najya azoguterera yo kugufoba mugabo kugira ngo uronke ico uraga umwana ntibirimwo mugabo yazoronka ico araga umwana wiyo kwera ko none wagumye umushorera muri kampani yiwe mu ruganda rwiwe aha rero niwereho kwibaza turondere twe nta bwenge tugusumvya kuvuga ngo tuzava ngo tukwibe tujehe naho tuzoja turi ngaha nyene tuzopambana kugeza tubonye amabarabara yo hejuru simba kuvuga nk'abanyakayanza batubwira ngo bagomba kugura indege mugabo tuzopambana umuryango w'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono urunani inaskoki tupambane mpaka kugeza tubonye indege y'iwacu ngaha zirapakira ibintu ibitwara hariya canke zirapakira abantu abarundi bagiye hariya kubera ikizo twashize ingufu hamwe urakoze imana ibahezagire barakumwe nanje David inyuma ya kamera ndikumwe na Desire Konate naho ubutaha